n'umuboyi nkakora ivyo byose nkavyikorera uravye ubona banki nakubona n'umupapa mwiza umuntu uri imbere yanje wumviriza ivyo ndakumarira nakubona ko ako kazi kose kagayitse gashikanya ufise umugambi wo gushika ku ntumbero abakoze bashiritse umwete barahezagirwa ntucike intege ntugende mukigwe murasuzuguritse ngo bariko barakugaya n'ibintu wabikoze nabi uko bakugaya ko wabikoze nabi biguha icigwa bikaguha ivyiyumviro kandi ivyo navyo bigutera ishatu ryo gukora inkomezi urondera ivy'iwawe nawe ejo hazoza. Mu bisanzwe iyi ni intangamarara utuma ubonye n'utuntu duto cyane twibizokoreka kuri etesi. Ariko bisabwa ko aho hantu hakoraniki inkomezi n'umwete n'ubwenge. Amen. Naribuze ngo Imana yaraciye inzira kuko wese hamwe Imana yaramuhamagaye iguhamagaye iguhiyeko cyangwa iguha ingabire cyangwa iguha umwuga uyobere mukorane umwete. Imana ishimwe. Halo. Ngo barigisha ngo nanje nze kuba umupastor si ibyawe
imana niwabijamo ari atari iby'iwawe uzokubitika, uzoruhimusha, uzonanirwa, uzohuma n'intambara birangire n'umugabo wawe uhombye, uhombe inyungu bari kuronka mu pasipori, wongere uhombe n'inyungu bari kuronka ku bw'ingabire yawe. Mwese muri hano imana umwe wese irafise inzira yamuteguriye azotabarirwamo. Ariko birasaba ico kintu kubikoresha ubwenge ugakorana n'umwete. Ariko haba nta muntu yosororera hasi, sindiko ndababwira ibintu kwera ivy'umumaro. Umufotogarafe imana yarahaye misiyo yo gufotora no gukamera, ukaca ugenda ugakamera ibintu, ukaca uryamika mu mashini, ejo ukaza wumva ngo byarafuditse ngo amafoto yanjye kuri mariyaje ngo yarahiye. Wewe ari wowe wakamera, ari wowe wafotora ivyo bintu bikamara indwi zibiri, ukaza wumva ngo vyahiye. Uwo muntu nomubwira uwundi ngo ejo azogukamera, none atari wagwangara n'ukwanjanja. Imana yaguhaye kamera, kubita amafoto uyisohoye, ejo ugatora rara mu mashini hirya ye pyu aze yakaka. Uwo muntu acambwa ati uriya ni sawa, mariyaje hariya rondera naka, kamera hari ibikorana rondera hariya, baca bakupimira kubera iki urashoboye akazi. Yesu nashimwe. Nivyo nivyo, haleluya. Umuntu wese mu mwuga wiwe kora kudandaza yashibire. Nimba ari umukomvayeri uguma usebera no mwijoro kuburyo uvuga ati ngagara kagengere abanturota hamwe saa 10 mubabiri kubita abasenzi ariko kubicenda n'abaso ratakarabaso ubushobozi ubutumwa Imana yakorera mu mpande zose
mu bisanzwe iyi ni intangamarara utumubonye n'utuntu duto cyane twibizokoreka kuri etesi sino kwita kwibi ari bitangaza dusanzwe Imana idukoresha ibikorwa cyangwa ikora ibikorwa bikomeye hano kubasanzwe bakurikira ku mbuga dusanzwe dusengera abantu bakabohoka ku buryo badahwa inzembe badahwa amabuye badahwa imisumani abandi baratwaye inda mu nda baja kwa muganga bakabarabamwe ama ecography bagasanga hariyo amasare y'amabuye bagasanga hariyo ibitasha byo bijya byifunguzo tukabasengera bagahinduka abantu uroye ku rubuga urabibona barabyara ingumba zirabyara ibimuga biramuguruka riabaza ku masheze Laurent bavuye kwa muganga byarananiranye ugiye kuri YouTube na Facebook ibyo urabibona ariko hariho abatabikurikirana ku rwego rukomeye nico gituma Imana yaduhaye yerekwa yuko dukwiye gushira ku mugaragaro kugira ngo abantu bamenye ibiriko birakoreka mw'iki gihugu cyacu Imana iracyakora ibitangaza kandi turizeye ko Imana izobikora nico gituma Imana yaduhaye yerekwa yo kuja kuri etesi kugira ngo abantu babone yuko Imana mu gihugu cy'u Burundi iriko irakora utwumiza rero tubatangariza cyangwa se tubabwira ko mwomenyesha n'abandi mukakwiragiza ku mbuga mugatumira abantu mukababwira ibiriko birakoreka karorero kuri mwebwe mwashoboye gushika hano kuri uyu munsi w'intangamarara mwabonye ingene abantu babohoka baza banigana bafashwe n'ibisigo bakabyuka mu mwanya bakize kubw'amasengesho
apana umwe apana babiri apana batatu. Hariho bamwe bavuga ngo nivyo abantu bigirisha n'ibindi, mwiboneye n'amaso namwe. Ndizeye namwe ko mugiye kubwira batashoboye gushika hano kubera imbuga mukoresha zishika kure, kugira ngo mutumire abantu baze kubona ivyo Imana iriko irakora. Rero kuri ETS hazokoreka ibitangaza n'ibimenyetso. Turatumiye abantu rero abatashoboye kuba hano, abatazi biriko birakoreka, abari hagati mu gihugu, n'abari kwa muganga bifuza kuzokira ingwara izarizo zose. Imana irakiza amakanseri, amasida, amadiabete n'ibindi byinshi cyane. Ibimuga bikamuguruka, abapfa amatwi bakumva, abamugaye amaso bakabona. Muri make cyari ico twagomba kubabwira. Dufise intumbero zibiri zikomeye cyangwa zitatu. Ubwa mbere, mu gikorane tugiye gushya gizoba kuri ETS, tuzosengera igihugu cyacu, dusengere indongozi z'igihugu cyacu. Bibiliya iravuga neza yuko ahari amahoro ngo umuhoro uramwa. Twashize imbere rero gusengera igihugu, tugasengera indongozi kugira ngo turonke ingene tuvuga ubutumwa bwiza igihugu cyacu kitekanye. Cyo ni cyambere cyatumye dutegura igikorane kugira ngo dukoranye amakungu n'amashengero dusengera igihugu cyacu n'indongozi. Ico ni cyambere. Kigira kabiri, turipfuza abantu ko bakora. Mwumvise ko nuno munsi twahimirije ko abantu bategezwa gukora kugira ngo abantu biyungunganye. Iyo abantu bariko barakora, igihugu kiratera imbere, kikaronka taxi, kikaronka umugisha. Iyo abantu bariko barakora, imiryango iratera imbere n'ishengero rigatera imbere. Muri vision igihugu gifise n'uguteza imbere igihugu no gukora kugira ngo umunwa wose uronke icurya, umufuko wose uronke icushira mu mufuko. Unyakubahwa umukuru w'igihugu akibivuga, jewe nabaye wa mbere yo kuvyumva. Nico gituma nasizeho inyigisho zo guhimiriza abantu gukora. Ico ni cya kabiri. Cya gatatu, turagomba ko abantu bava mu vyaha, abatunzwe n'imboregwa, ivyaha, ubusambanyi bave mu vyaha, bumva ubutumwa bwiza babohoke. Icya kane arico ca nyuma, turagomba ko abantu bose baboshwe mu mabohero atandukanye y'ubukene, kubw'impwemu mbi z'abadayimoni, kubwo kudakora. Abantu usanga batarongogwa, batarongora, batadandaza, bakora ibintu bigapfa, ibintu byose ubuzima bukononekara. Ugasanga umuntu arafise ico yokora mugabo kigapfa kubera ubushobozi bw'umwijima. Twasizeho amasengesho yo kubohora abantu kugira ngo abantu baboshwe bose n'umugwanizi, kuko tutigirishije turazi umugwanizi arahari. N'ijambo ry'Imana riratubwira ngo cyazanye Yesu nukubohora ababoshwe n'umugwanizi. Satani Bibiliya nayo ivuga ngo cyamuzana nukwica, gutikiza, guhonya no kurandura. Abo bene gihugu ari karatikiza arandura nibo tugomba kwabohora umwami wacu Yesu. Niyo ntumbero itumye ico gikorane kihaba. Yesu abaho mugisha. Mugiye gutegura igikorane kuri ETS, ni kibuga kinini, ikibuga cagutse. Mbega mwiteguye novuga ku bice bingahe? Mbega mwavuze ni ikintu kijanye no gukorera igihugu cyanyu. Igihugu gisanga gifise imbona kazoza, nibaza ko mubizi ya 2040 na 2060. Mbega no musi repentance iri kigora gute kugira ngo isahirize igihugu bishengero rya repentance? Ishengero rya repentance icyambere dutegerezwa gukora gusahiriza igihugu nukwigisha bene gihugu kugira ngo bave mu bujuju, bave mu bunebwe. Niyo mbona kazoza yo gukora kugira ngo umuntu wese akore yiteze imbere, ateze imbere igihugu. Iyo ni inyigisho, kuko ahantu hose hari inyigisho. Icyambere kituma abantu bagira iyerekwa rigakomera ni inyigisho. Nico gituma turiko turateza imbere abantu mu nyigisho. Iyo umuntu agiye gukora aronka taxi acateza imbere igihugu kica gitera imbere. Si nivyo gusa, dusanzwe turiko turategura imigambi yo gukora amaproje yo kuzoteza imbere mu gusahiriza igihugu mu bijanye no kugira amashuri, mu bijanye no kugira inyubako z'ibitaro. Ivyo nivyo gufasha abene gihugu kugira ngo bashobore gutera imbere. Uwo mugambi turawufise, nico gituma twabaye abambere bo kugira iyo migambi. Tuhimiriza rero abene gihugu mu rwego rukomeye kugira ngo hampande yo gusenga bakore n'ibikorwa bishobora kubateza imbere. Uwo mugambi rero wo kubaka amashuri, wo kubaka ibitaro turawufise. Uwo nawo ni wo gufasha igihugu. Mwiteguye gute kwakira isinzi ry'abantu narijya kuri ETS ari kimwe gisanzwe gifite kari kinini? Ivyo bintu twaravyiteguriye mu buryo bukwiye. Nta muntu numwe
azobura aho aja kuko ikibuga ni kinini, ariko twariteguye, twararondeye amabisi azozana abantu abakura mu makaritsiye nkuko bavuze ati kubera ikibuga ari kinini. Twebwe ubwacu dusanzwe dufite amashengero ataramwe atari make azoza, ariko kandi n'abanyagihugu benshi. Nico gituma twasizeho imiduga izozana abantu ku buntu ibakura mu makaritsiye yose, kuva za Kanyosha, za Gatumba, iyo za hehe, mu makaritsiye yose y'igisagara, y'imicungararo gisagara. Twararondeye amabisi, amakwasteri, otrako azodeplasa abantu kugira ngo bashike bitabagoye, bongere batahe bitabagoye. Uwo ni umwiteguro udasanzwe uzosahiriza abantu kugira ngo bashobore gushika, bashobore kuzuza irya etesi. Turizeye ko rero etesi izokuzura nankeka. Ubwa mbere gutegura umutima, nta muntu yotegura umutima adateguwe n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niryo ritegura umutima. Umuntu yitegura kuza ahageze agahura n'ijambo ry'Imana rihingura umutima wiwe. Bisigura iki? Rimuha amahoro, rimuha ituze. Aba yahuye n'ivyamukomerekeje, yagendanye n'ibikomere byinshi, arushe, aremerewe, ahageze rero ahura n'ijambo ry'Imana riruhura umutima wiwe. Nico gituma azagwaye agadaha akize, umutima we ukanezerwa. Nico gituma aza atasezerana afise, yarabwiwe ko kwa muganga atazokira, agahura n'igitangaza, agaca atahana amashimwe, agasubira mu rugo, umutima wiwe ubunezerewe. Rero ijambo niryo ritegura umutima. Turiteguye kwigisha, hari amasemineri azoba hari. Ku munsi wa gatanu tuzogira seminari y'ugwaruka kugira ngo dutegure ugwaruka kubaka igihugu no kubaka kazoza k'igihugu. Iyo ni seminari izotegura ugwaruka. Murazi ko no mumbona kazoza igihugu ugwaruka bariko bararuha ibijanye no kubaka no gukora ibijanye amakoperative. Natwe mu migambi dufise mu kwigisha ugwaruka tuzobigisha kwiyungunganya no gukora no gutezanye imbere mu migambi n'amaproje kugira ngo bashobore gutera imbere mu gwaruka. Ku munsi wa gatandatu wa Vamidi dufise inyigisho z'abakozi b'Imana n'abadamu babo. Turazi neza ko iziza guhona ngo zihera ku nama. Mu bakozi b'Imana baguwe neza bagahuza umutima n'inama hamwe n'abafasha babo bakubaka bakagenda banezerewe, bazubaka ishengero rigende neza. Rero turiteguye ko mu nyigisho z'abakozi b'Imana zizobategura nabo gukomeza ishengero mu bijanye n'inyigisho. Nico gituma premidi naho hazoba hariho inyigisho za deliverance, kubohora abantu baboshwe mu buryo butandukanye. Birakoreka mutarinze no kubegera. Byabatwaye izihe ntambuko mwikoreye kungana gute kugeza mubaye ico murona muri. Ico kintu ndiko ndaraba ico dukora twebwe dukora nkuko Yesu Kristo yakora. Kanatsinda turi intumwa mu gishingo ciwe. Iyo turiko turaraba Yesu nta muntu yigera akorako. Yavuga igitangaza ngo kibe kica kiba. Turabona n'igihe isuri yari mu bwato abigishwa bagize ikibazo gikomeye baramuvyura barakomanga. Yavuze ngo umuyaga ceceka, ntiyagiye kuwufatako. Yavuze ngo suriranya y'amazi tekana, ntiyagiye kuyakora ko yaciye atekana. Ni ijambo rirema. Natwe nta mpamvu kuza gukora ku bantu. Ijambo rikorera muri twe twahawe no kwizera k'umwami wacu Yesu Kristo. Niko tuvuga ibimuga bikamuguruka abantu bagatabago. Ni ijambo rirema, Imana ikorera mu ijambo. Uravuze kandi ngo byabatwaye umwanya ungana gute. Byadutwaye umwanya wo gusenga, dufata umwanya wo kwizera. Turafata umwanya, ntushobora gushika kuri urugero utafashe umwanya wo gusenga. Turi mu bantu bagize amasengesho, turisonzesha imisi minini, songesha imisi 40, kwisongesha imisi 70, kwisonzesha imisi irenga n'ijana. Turiko turanywa amazi tudafungura, tunywa utuntu tw'utuji dushobora kudufasha kugira ngo dushobore gushika kuri urugero. Ahantu nakuye iki kintu nigeze kugira ishavu ryeranda. Musi umwe nari kuri ku kibuga hariho umuhisi yitwa Moses Korora avuye i Tanzania.
yari yaje gukoreshwa ibitangaza ino mbona abantu baruzuye abakozi b'Imana baruzuye mu mpande zose zitandukanye hari haje abantu bavuye hirya no hino numva ngize umubabaro ukomeye cyane ndavuga ati nibite mu Burundi harinda kuza umuntu akoreshwa ibitangaza avuye Tanzania mbega hano mu Burundi Imana niyo dukoresha hasaba iki kugira ngo abantu babohoke hasaba iki kugira ngo ibitangaza bikoreke bimfata umwanya wo gusenga cyane kugira ngo Imana iriko irakoresha umutanzania Moses Korora ikoreshe n'umurundi abantu babohoke ubu rero turiko turabona abandi bava kuko twabona abantu bava habaje Tanzania ubu tuzobona rero abatanzania nabo baza hano abakongomani bariko baraza abagande bazoza baje n'iki kibanza kubera ari Imana twafashe umwanya wo gusenga rero Imana Moses Korora asenga sinawo gusa akaroro turabona muri Bibiliya intumwa Paulo yakoreshwa ibitangaza ba Petero ba Yesaya bakoreshwa ibitangaza ba Mose ba Yosuwa ba Elisa ba Eliya Bibiri ivuga ngo bari abantu nkatwe basenga Imana bahagarika imvura irahagarara uko Imana yamye n'uyu munsi nikwiri byaduteye kwiheba natwe duheba amagara twuzura ubushobozi bw'Imana kugira ngo dukoreshwe ibyo abatwitangiye imbere bakoze niyo mpamvu rero naho twabikuye Yesu abahezagira murakoze cyane amazina nitwa Apotre Nduwimana Joseph nsanzwe ndubatse ndumupapa umwe w'abana 11 nsanzwe ndongo ishengero ryo kwihana no kuruhukira muri Yesu Eglise de Repentance et de Repos en Jésus-Christ mu Burundi no kwisi yose kuko ndazi niyo tuja ndizeye ko mu misi mike tuzoba turi kwisi yose kandi si ubu gusa n'ubu turiyo ariko baradukurikirana ku mbuga isi yose bisigura ko aho hose tuhashika dusanzwe rero dukorera hano nizera ko Imana ibaho umugisha kandi Imana ibahezagira